Jewe nitwa Iremaharinde Japhet, nkaba nkorera muri plaza imbere y'isoko ya kera, ariko nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza. Umugambi wanje ni wo kugwiza ibimera no kubikingira kugira ngo bidufashe kugira amagara meza, na cyane ko nkoresha ibimera. Iciyumviro cavuye yuko nari maze ishure nkamara igihe mbona nta kazi mfise, nkahitamo kwiga ibijyanye n'ubuvuzi kama, nkahitamo kwiga ibimera bishobora gufasha umuntu kugira ngo agire amagara meza. Ibyo mpingura si byo mpingura, ahubwo ni ibimera mfata nkashira mu mambaraje bitandukanye kugira ngo bidufashe kugira amagara mazima, nk'ibivura amamibe, estoma. Akamaro kabyo rero ni ukudutungira amagara meza. Umwimbu w'iwanje naragerageje kuraba, nakuyemwo amadepanse, nakoze ibishoboka, ndashobora kwitunga nkatunga n'umuryango w'iwanje byoroheje bibaye. Ibi dukora bigenewe bose kuko n'imfungurwa muti, n'ibiribwa bishobora gufatwa n'umuntu uwo ari we wese, atari umwana, yaba umuntu akuze, yaba urwaye. Ni na byiza cyane ku muntu uwo ari we wese kugira ngo bidukingire kugwara, uko plus kufungura neza niko udashobora kugwara. Nubwo hari n'ibyo duha aba bamaze kugwara kugira ngo bibafashe kugira ibyo bibagabaniriza mu mubiri ingaruka barahuye bitewe n'ibyo bafunguye. Abo turondera, icyambere ni nimero ya telefone kuko nikwira hanini gose, ni 68 49 78 03, cyangwa akadusanga ku kibanza aho dukorera mu gisagara cya Bujumbura muri centre ville, hagati ya bisi za Gatumba n'izija kuzamusaga, urenganye bije winjira indani muri plaza muri biro nimero D.